Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kabateguriye amakuru atandukanye kandi ahambaye arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni wakuwe mu mabanga akanapfungwa aho yagirijwe ibyaha bitandukanye harimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutuka umukuru w'igihugu ndetse no kugerageza gutera kudeta umukuru w'igihugu c'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye. Ariko abarundi batari bake bazi Generali Arengiyome Bunyoni mu babi menshi atandukanye ajanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero, ajanye no kugandagura abanyagihugu ku murango izuba riva akoresheje abakozi biwe ndetse n'amabi atandukanye arabana n'ubunyonyezi aho yagiye yiba amatungo menshi y'igihugu kuko murazi nyine ko Generali Arengiyome Bunyoni atunze cane kandi abarundi batari bake bakabona ko ibyo atunze byavuye mu byo babiriye akuya. Ariko ikiriko kiratangaza abarundi batari bake muri kino gihe nuko Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka neza ko atiteguriye kumubaza ku byaha bijanye no gusesa amaraso ndetse no kunyonora amatungo ya leta, ahubwo akaba yarashatse ibyo amwagiriza arimo ko yavuze ko yashatse kumutembagaza ku butegetsi kugira ngo amwigize kure kuko yabonaga ko ariwe mukeba wiwe w'ibihe byose. Murazi nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yafashe Generali Arengiyome Bunyoni akamupfunga, ariko biraboneka neza ko atabikoze ku neza y'abanyagihugu ahubwo yabikoze ku bushake bwiwe agira ngo amwigeze kure y'ubutegetsi kuko yabonaga ko umwanya n'umwanya ashobora kumuteza ibibazo bikomeye cane. Murazi ubusuma butandukanye yagiye amwagiriza, ariko ikiriko kirababaza abarundi kugeza iki gihe nuko Arengiyome Bunyoni atarajyanwa imbere y'ubutungane ngo yisigure ku byo yagiye yagirizwa byose. Murazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaye iminsi myinshi yidoga ko atagira abamufasha, ariko Generali Arengiyome Bunyoni akinumira ntagire ico yishura. Murazi ko nyine bamufashe abarundi bakiruhutsa bakibaza ko yenda agiye kubazwa ku byaha bikomakomeye bijanye no gusesa amaraso, ariko icyababaje abarundi batari bake nuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze abimubaza. Ariko impamvu atabimubajije nuko ibyo byaha byose Generali Arengiyome Bunyoni yakoze atagiye abikora wenyine, yagiye abifatanya n'ibindi bihangange bikomeye cane biri mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo n'uwamusubiriye kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Ndirakobuca batazira ndakugarika. Ibyo byose nibyo byeretse abarundi batari bake ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yafashe ingingo ihambaye yo gukura Generali Arengiyome Bunyoni mu mabanga akanamupfunga, ariko atayifashe ku neza y'abanyagihugu n'igihugu muri rusange, ahubwo yayifashe kugira ngo yigize kure umukeba wiwe w'ibihe byose. Murazi ko nk'amadosiye atandukanye Generali Arengiyome Bunyoni yagirizwa ubusuma butandukanye, ubwiwe mu minsi ya nyuma hari umujenerali yaganirije akamubwira ko yiteguriye gusubiza amahera yose yabonye mu buryo budasiguritse, ariko akamubwira ko atiteguriye kuyasubiza ibindi bisuma kuko n'ubundi ayo mahera barayagabanye, kandi Generali Arengiyome Bunyoni wenyine yanabonaga ko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bafatikanije kurongora igihugu n'ubundi nka bose batwaye amafaranga y'igihugu, akavuga ko niba bashaka ko agaruka bose bagomba kuyagarukana kugira ngo ateze imbere igihugu. Murazi nyine ko iminsi itandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye agaragara ko ari umuntu ashaka guhindura ibintu mu Burundi bitewe n'imvugo aba ariko arakoresha, ariko wajya mu bikorwa ugasanga nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. Murazi uburyo ki amaze iminsi yidoga ngo ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi bwarapfuye, ariko ntagire ico akora kugira ngo ahindure ibintu biriko biraba ngaha mu gisata c'ubutungane. Twabateguriye byinshi bitandukanye nibyo tugira ngo tubashikirize muri ano makuru yacu. Wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi niba utaravyonda kuri sabone aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.
Ni bande bishe umushingamateka Hassa Moses? Intahe y'umukozi w'iperereza. Ku wa 13 Mukakaro 2016 umushingamateka wa yose Hassa Moses yaragandaguwe izuba riva muri karitsiye Mutanganofu mu gisagara ca Bujumbura. Imbere yo kwicwa hari ipikipiki yagonze imodoka yiwe, ageze arasohoka kuraba ikibaye aca araraswa aracikana. Mbere y'uko yicwa Hassa Moses yari amaze iminsi abwira abagenzi ko abangamiwe na Generali Arengiyome Bunyoni. Iryo terabwoba ryoba ryaratanguye inyuma y'aho Hassa Moses ari kumwe n'abandi bashingamateka ba yose bagendera impunzi z'abarundi mu ikambi y'Imahama mu Rwanda. Ico gihe yabonetse ku mafoto ariko arakorora amasosi abonye amagorwa y'abarundi. Kuva ico gihe yaratukaguwe na Bunyoni. Biravuga kandi ko bene Bunyoni bapfa isoko rijanye no gukora karangamuntu biometrique. Hassa Moses yoba yari afise abashaka gutsindira iryo soko ku giciro gito, mu gihe Bunyoni yoba yari afise abiwe. Ibintu vyoba vyagiye kunyuka mu gihe Hassa Moses yariko asaba ifungurwa rya mwene wabo yari yafashwe yagirizwa kunguruza ibigwanisho. Hassa Moses yoba yaratabaje umukuru w'igihugu w'ico gihe, uwo nawe aramuhumuriza ko ataco azoba. Ariko ikiriko kirababaza abarundi batari bake muri kino gihe nuko Generali Arengiyome Bunyoni atari kubazwa kw'igandagurwa ry'uwo mushingamateka, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya kumwagiriza ibyaha bidafise aho bihuriye n'ibyaha yakoze. Ariyo mpamvu abarundi batari bake babona ko ikurwa rya Generali Arengiyome Bunyoni ata kintu na kimwe rizigera ribamarira, kuko reta ntiyiteguriye kumubaza ibyaha bikomakomeye bijanye no gusesa amaraso yakoreye abarundi. Kw'igenekerezo rya 15 Ndamukiza 2021 abo ubutungane bwagiriza urupfu rwa Hassa Moses bararengukijwe imbere ya sentare nkuru Ntahangwa. Hari haciye imyaka abacamanza batinya gukora kuri iyo dosiye, mu gihe biboneka ko neza ko hakurikiranwa inzirakarengane. Tubibutse ko imbere yo kuba umushingamateka wa yose Hassa Moses yajejwe ayandi mabanga menshi mu ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Yarabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yarabaye umushikiranganji wo kumenyesha amakuru, mu nyuma agenwa kuba umushikiranganji ajejwe umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Ibyo byose biraba kandi Perezida Evariste Ndayishimiye arabizi, azi n'ibyaha bikomakomeye yagakwiye kuba ari kubaza Generali Arengiyome Bunyoni, ariko ntiyigeze abimubaza, ahubwo yashimye kumubaza ibyaha bidafise aho bihuriye, bidafise n'ico byamarira abarundi. Hari uwagize uruhara mu igandagurwa ry'umushingamateka Hassa Moses, nawe nyine amakuru menshi atandukanye aravuga ko yaba yamaze kwicwa n'iperereza, kuko arazi amakuru menshi ndetse n'ibyinshi byagiye bikorwa n'inzego z'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urwego rw'iperereza rero rwatinye ko ashobora kubishira hanze, none rwahisemo kumugandagura. Desire Manirambona yoba yaramaze kwicwa. Mu ndwi iheze twaratabarije Desire Manirambona yanyurujwe n'iperereza ryamukuye mu Kayanza kuwa 31 ukwezi kwa 7 2023. Abiwe basaba ko iperereza ryovuga ico rimwagiriza n'iyo rimupfungiye. Nyuma y'iyo nkuru twararonse amakuru menshi cane yerekeye Manirambona Yusufu Desire arasanzwe yitazira Denise Susu ku rubuga rwa Facebook. Hamwe muri ayo makuru avuga ko Desire Manirambona yoba yaramaze kwicwa. Nta vyemezo tufise. Desire Manirambona asanzwe yaravuzwe mu bwicanyi bwinshi. Abamuzi batubwiye ko Manirambona Desire azwi mu buterere nk'imbonerakure kandi nk'umukozi w'iperereza imyaka itari mike. Manirambona Desire aravugwa ko yakoranye cane na Generali Adolphe Nshimirimana mu bijanye n'inyigisho za gisirikare zahawe imbonerakure muri Kirba Orders mu buseruko bwa Congo hagati ya 2011 na 2014. Nyuma yaho Desire Manirambona yarakoranye n'abandi bategetsi mu bwicanyi butari buke. Desire Manirambona ari kumwe n'uwo batazira mbavu avuga ko ariwe yarashe umushingamateka Hassa Moses muri Mukakaro 2016. Desire Manirambona yaranabaye umushoferi wa Bene Gahungu yari ajejwe perereza mu gihugu hagati. Nyuma y'amabi menshi yakoreshejwe Desire Manirambona, harabayeho umugambi wo kumwica kugira ntaze amena amabanga y'ibyo azi.
inyendamuvano yaba yabaye umutegetsi wo muri CNDD-FDD boba bamwagirije ko yishe. Desire Manirambona yaciye abaho anyegeye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Benshi mu bagenzi biwe bari bazi ko yamaze kwicwa, ariko nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bagenzi biwe yari anyegeye mu mitumba ya ruguru mu gihugu. Desire Manirambona aherutse gufatwa yagirizwa ubundi bwicanyi. Ku wa 15 z'ukwezi kwa karindwi 2023 mu Kamenge haragandaguwe umupfasoni Rosine Irakoze yahora asengera muri Eglise des Amis. Inkuru twarayibamenyesheje turanababwira ko hakekwa abo basengera hamwe, ahandi hagakekwa bamwe mu muryango wiwe. Amatohoza yakozwe n'iperereza yerekana ko Rosine Irakoze yicishijwe n'umugabo wiwe be na murumuna wa Rosine Irakoze. Barishe abasore babiri, umwe yiga muri kaminuza y'igisirikare SCAM, undi yiga muri kaminuza y'igipolisi. Bano basore barimwo umuhungu wa General Berli Gahungu yiga muri SCAM. Uwundi yafashwe muri ayo matohoza ni Desire Manirambona yagirizwa ko yari afise ibigwanisho byoba byaranakoze muri ubwo bwicanyi. Bishoboka ko Desire Manirambona yoba yari yagumye avugana n'umuhungu wa Beni Gahungu na rirya yigeze kuba umushoferi wa se. Inkuru y'iganegurwa rya Rosine Irakoze tuzoyigarukako. Desire Manirambona yoba yarishwe. Amakuru tudashobora kwemeza avuga ko Desire Manirambona yasabwe kuja kwerekana iyo asanzwe anyegeza ibigwanisho. Yoba yaciye yicwa amaze kubyerekana, ariko iperereza rigashaka kuvuga ko yashatse kwiruka baca baramurasa. Ariko ntibyavugwa gutyo, kizoba ari ikinyoma. Umugambi wo kwica Manirambona Yusufu Desire wari usanzweho kugira bazimanganye ibyo yarazi. Ntidushobora kwemeza ayo makuru twahawe ko Desire Manirambona yamaze kwicwa. Mu butungane izina rya Manirambona Yusufu Desire ririmo. Mu bakurikiranwa mu igandagurwa rya Rosine Irakoze nyine ririmo. Tuzoguma dukurikirana turabe ko bamuzana. Tubandanya gusaba uwogira amakuru ku byashikiye Desire Manirambona ko yotwandikira muri ndondeza. Turipfuza kumenya n'amakuru yose yerekeye uwo bagendanye batazira mbavu. Mwotwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Mbonerakure mubandanya gukoreshwa mu bwicanyi n'ayandi mabi, burya impembo yanyu ni birya nyine babatuma. Inyuma barabica kugira ngo ntimuze muvuga ibyo muzi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni uguvyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Kandi kanya karibuze andi makuru turiko turabatunganiriza nayo musabwa kuza kuyakurikira. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.